Surprise arazi gukora yahageze arabizi yangahe ngo zitacyafise ikibazo cy'abantu nzo yaba producer badakoreye muziki style twe twarimo mu gahe ngozi menga ni imwe abaririmbyi bino nikuyemwo ntagiziye turacakenye turacakenye cyo bakicumba cyabwe kuri Wizad Mkali nanje nza ndakishigikira promotion ya mbere nayibuze ku muntu twakoranye kuvuga Wizad tumuvuge kuko niwe mwatwakoranye indirimbo turabisika mwayikoranye ntiyagufashije kumenyekanisha ikora kweli na gato nyana kakenya kuri apeti bugaye bw'imyumbati aho kwera aho babagenzi biwe wabona twe twifite n'igisagara gitonya babagenzi biwe bemeze abereka ati ndafise umuziki tije nkora ibi kuri social media ndaduza views tiziduga cyane ibiki n'ibiki cyari yangeye baranzi mugo ntaranira kumenyekana hariya ni twe twero ko tukavugana tukayaga tukaraba nyene biduhanze tukabikemura aho sheri wawe ariko kino kiganiro segonda ngine message nakore katawufise dusiye guhura ni kofi ryo mu maso oya kana atawufise kandi wamakaye kandari none uzotwitingara n'ibiki ndi yashanjeje badi yawe Yes, ni Angelique Reste timide honnête. Ndiko mvuga Angelique Reste timide honnête ni realiste. Engeze ku gasaka iwawe unyidagaduro ko twama twabivuze aha ni kuri Elior TV. Ndabizi yuko unkunda kandi ukunda ibiganiro ngushikiriza. Kuko ni bimwe mu biganiro byize donc ntamva bro hari byo kubesha ndazi nawe ndabizi amanda ibiganiro twavuga yuko ni ibiganiro bimeze fresh atango nongo nta donc nyene tu kandi ndazi ko nari n'abana tweguze kuryoherwa anyway ni aje ko midonti ni realiste ni Elior TV igarutse n'ubundi nyene muri byo biganiro by'imyidagaduro umuziki bro je ko nkunda nanda gutera inkono sinkunda abantu batekereza Sije nyenda kona gutekereza gose. Abanza uvuge uko no kuririmba wa muririmba nyene ni bari baririmba mugabo hajya mandi muri studio. Yes. Gusa nyene nta muri studio je mba ntekereje gose. Yes, ni Orifedi. Orifedi kugasaka. Ndakwidondore bro, wakwidondore. Oya sinovuga amazina yose. Liraje kale Orifedi aho se mu gisagara bararize. Orifedi. Orifedi nk'iki Orifedi nk'umusineaste cyane. Orifedi artiste kandi umunyamwuga yabijemo umunyamwuga kabisa tabijemo nk'ababandi nyene baje kugira bakora indirimbo zo kwiryohera je nabijemo nk'umunyamwuga ukivuga nk'umunyamwuga je nkufatira aho nyene ubuvuze ukivuga nk'umunyamwuga mbe ubuvuze umuririmbyi ameze gute abatandukanye niki kuki nabo bandi uvuga atari abanyamwuga muririmbyi w'umunyamwuga niba muntu akora ibintu biri kalite bigezweho bijanye n'igihe wewe ataraba ngo ndikunda koranga indirimbo zo kwiryohera ahubwo araba ati abantu babafana banje ati bakeneye ikintu kimeze uko kandi bakunda ikintu kimeze uko nico bituma cyangwa ati nyene n'ibintu by'umwuga kabisa. Orifedi urakoze indirimbo nk'umuririmbyi nyene w'umunyamwuga ko ibintu bya kalite indirimbo muri kumwe n'umurinzi umwe mu baririmbyi ngaha mu gisagara nabo nyene cyango zivuga ko bariko baraza neza Wizad Mkali murayise uri keza sibyo cyane indirimbo ni yande icyumviro cyavuye kuri inde byagenze gute icyumviro cyose cyavuye kuri jewe koko jewe nza kwinjira muri industry nta makuru menshi nari mfise byari bikeneye ko ntiga umuntu twokorana kugira ngo amakuru ntafise ngene ndamenyanye muri industry kuko basinye ndi umwe urumva byaye kungora kuko hari amakuru ntari mfise muri industry yes Wizad kumutora byarakoroheye byagenze gute yagusavye amafaranga bimeze gute ntutinye kubivugira kuri kamera ni kuri Elior TV nta nice tugira tuvuga byose twisanzura Wizad kumutora byaranyoroheye kuko n'umuntu twakuranye dukurana mu isite dukorana tuzinanye je n'ibyo muziki we yabitanguye mbona cyo tumanye ne mvuga ati kandi n'umuntu azi kuririmba arafise impano
basara bishoboye byatumye abariwe ndaba nkaca ndamwikorako kandi byarankundiye. Indirimbo iragiye hanze kuri YouTube ya Orifedi, ubu tuvugana imaze kurabwa n'abantu 1,000 kuri YouTube, kandi indirimbo ya mbere ushizeho mu minsi 11. Indirimbo ya mbere kandi aho iyi ndashima. Bimenyereye cyane muno muziki ngaha mu ruguru ino turi, kuko indirimbo nyinshi bazagiye ziraza kugira ngo mu minsi 10 biyakwije 1,000 byari bigoye. Nirihe banga wowe wakoresheje kugira ngo indirimbo ya Orifedi uri keza? Ibanga nakoresheje nta banga, ahubwo ibanga n'abantu. Banga n'abantu babayemo baranshigikiye, ndafite abantu benshi bo gushimira, ko baratumye indirimbo igera kure, baranshira amastati, abandi barayisharinga mu bandi, reka kweri harabaye mu nguvu z'abantu. Icyambere nshimira abantu kabisa. Indirimbo yaragiye hanze amashusho n'amajwi nkuko nyene tuyizi, ariko nyene nakubwiye si byinshi ndaza kubaza, kuko usibye ko ariko biraza ubu mwino vision ya generation zishasha, si ngombwa si bisobanije benshi ino ruguye ko bakora indirimbo bagakora amashusho nyene, amajwi bagashagira ko n'amashusho uva audio video. Je nakubariye video baramworoheye, je nakubariye ati ntakujya jumba n'umwuga, si kuvuga ngo ni byandi ngo byo kwiryohera uko nkoze audio ngo niyo kumvisha ngabandi bapiti bo mwisite. Oya, je ni bya bintu nanje shaka ku isoko, kaja guhiganwa n'abandi, nkashaka ku isoko nk'abandi, kuko ndiko ndadandaza ikintu kiri qualité, birorohera ko ndonka n'abakiriya baza kukigura, kuko iyo ndandaje ikintu kiza ico gihe n'abantu baraza kugihiga bakakigura. None cyafata nkora indirimbo, amashusho usanga ari ibintu by'ibirabagu, umenga nyene nabikoze nyene ari kwiryohera. Oya, suko. Yes, ni kihe kintu wowe warabonye mu ba director batandukanye, donc cyatumye basi abo ba director ubatandukanya n'umuntu wahaye agukora indirimbo, wakoze amashusho nawe turamuzi, ndazaza no kumuvuga umucisheho, ni iki cyo wowe warabonye jo arushije abandi cyatumye umwizero muha agukora indirimbo amashusho? Mu director kintu ndamushimira cyambere ku mashusho, igihe cyambere ndamushimira amashusho yaragerageje akora neza, kuko n'aba director bakengaho Ingozi bakora amashusho nkaho yakoze. Mbere je ndanamuha n'umwanya wa mbere, kuko yaritanze kweri. Kuko usa nawe nakoresheje inguvu, gusa nawe yaritanze arakora ibintu biri qualité, tweho bisa neza, bya bintu ubona jana no ku isoko, basi ukajesha imbere y'isoko abantu bagashima. Kabisa. Turaza kuja mu buzima busanzwe bwa Orifedi, nitwaguma mu muziki gusa, n'abantu bakurikirana Orifedi bakimumenya. Mbega Orifedi amazina ye y'ukuri yitwa nguki? Orifedi afise imyaka ingahe? Orifedi ubuzima bwiwe ariga canke ntiyiga canke yaramaze amashuri? Orifedi ho ari mu rukundo? Oya, mu rukundo wapi, mu rukundo sindiyo, cyanda kikwishuriye imbere. Kubera iki ucishiye imbere kandi ikibazo mu rukundo nturimo, uri umujana cyane mutonyi, kandi imyaka yo gukunda umenga ntirarenga? Ntirarenga mugabo nyene ubu sivyo ndimwo, ndiko nditaye ikintu cy'umuziki, ndagikurikirane, ni ata kintu kincangira ku ruhande, nakwareje ko nkora ibintu biri qualité. Niyo mpamvu ntoja kubivangavanga n'ibindi, kuko bisaba nyine nicare niyumvire ikintu kiri qualité, ntegerezo guha abafana banje, bobo ndabitwa n'abakiriya banje. Singiye kugaruka mu muziki, nakubwiye ngo ndaza kuhagaruka mu nyuma. Orifedi avuze ko atari mu rukundo, ariko zimwe mu nkuru dukunda kwakira mu baririmbyi, iyo ashindamutse yandika indirimbo kenshi arigiye bavanye muri histoire, arimba histoire yabonye umugenzi, donc ivyo yiteze kuzobamwe canke iki. Uri keza byavuye kuri umukobwa yabonye mwiza, naho Orifedi yaje mu rukundo, canke Orifedi uri keza n'umugenzi we yoba yarabonye umukobwa mwiza bavuganye ati fasha kuri imana? Uri keza akuru ceno bakicyumba cyavuye kuri Wizad Mkali, nanje nza ndakishigikira. Kuko rero nakubariye namwikoze ko kubera yarasanzwe ari muri industry, rero maze kumwikora ko arambara ati cewe mbona tworimba indirimbo imeze kunuku, kuko niho vyonyorohera, kuko wewe ari mu rukundo,
uramutunze urutukura byemeje cyane wowe ari mu rukundo nawe naze no ngaha nabihari Wizad Mkali ari mu rukundo Wizad arabyumva kandi wowe mukundo sininda kumuvuga wewe aramutse akamana mwemera yes reka tugaruke rero kandi mu buzima bwa Orfedi mbega Orfedi afite imyaka ingahe yitwa ngo iki neza uvuka he donc abantu benshi mu muziki uri mushasha n'ibyo mu muziki barakeneye kumenya mbega uwo mwana aje ninde by'ukuri ku buryo nuzo bakenera kugira icegeranyo cyangwa documentaire ku buzima bwa Orfedi bitazomukora je Orfedi nta zina nigeze ndanahinda mu muziki nirenga ko yarabaruta Orfedi naciye fata riga ry'inyuma Orfedi ndayigumiza Orfedi nyene nta kintu na kimwe nigeze mpindurako ko no kwishure nandika uko nyene yari Orfedi abantu n'abanzi bose ni Orfedi nta kintu na kimwe nigeze mpindura ngo mwiste ngo bahora bantazira uku akajya gasino baguha ngo ce mpindura ngo ngumiza ko oya nagumije izana nahawe n'abavyeyi kubera iki wahisemo ibyo utahisemo kwitwa nk'abajya abandi bise nka Wizad kujyanye n'abamuze umugenzi wawe ndamuvuze n'abandi benshi je izina ryanje shaka bari nizo brand y'ibintu byanje donc urarikunda ndarikunda kuko ntirimara amaza ntirintera isoni kindanesha mu mazina meza ya mbere reka mbanze ngaruke mu muziki kandi gato tuzazosubira mu buzima busanzwe bwa Orfedi n'ahari byatunyegeje mbega Orfedi inyuma yo gushira indirimbo hanze muhira byakiriwe gute no byakiriwe gute ndetse abagenzi babyakiriye gute abagenzi babyakiriye neza cyane kuko byaranabatunguye baravuga ati yari wewe si wowe waruzi kuririmba warufise impano nk'iyo si warufise ijwi ryiza nk'iryo barambaye ngo ufise ijwi ryiza mu kibano muhira barabyakiriye baranashigikira bavuga ati ari cyo ushoboye ari cyo yumvamo kora icyo nyene nta mpamvu yo kukurwanya kabisa zimwe mu ngorane zikunda kukuronka abantu bamwe mu bantu bari kubaza mu muziki harimo kubura gushigikirwa niho ndavuga kumenyekanishwa mu bikorwa uri kurakora Orfedi ikibazo cyo cyarigeze kumushikira none ndavuga mu ruhande ndaza kuvuga gushikira ama media tawa jama radio ma TV online nandi henshi yetandukanye kuronka abantu ba promoter bagushobora kumenyekanishiriza ibintu aho nyene rero baye ikibazo ca mbere sese wabona yigeze ngira n'ikibazo cy'uburyo ngo gukora indirimbo nta kibazo nigeze ngira habwo ikibazo nagiye kugira indirimbo igisohoka cyarutse no kunja intege byo guheho umuziki bakabo nyene ndavuga atakagumye bagumako naragize ikibazo cha promotion ariko kweri uraba telefona gusa promotion mu bafana barayinkoreye kuko nta mufana nikora kacinshira stati yehe gusha stati je abagenzi bawe he kushisha abagenzi bawe ikibazo ahantu cyabaye ikibazo cyabaye ku bantu ba promoter n'abantu nze no twakoranye kuko twakoranye wazi imbere promotion ya mbere nayibuze ku muntu twakoranye kuvuga Wizad tumuvuge kuko niyo mwatwakoranye indirimbo zirabiswe ko mwayikoranye ntiyagufashije kumenyekanisha ko kweri na gato bimwe mu mpamvu yagusiguriye tuma Wizad atagufasha kumenyekanisha indirimbo yawe byavuye kuri canke mu mpamvu byo twasezeranye nabishikanye ahubwo je no bwakari nakuri ko kwikunda kuko icambere yashakanye indirimbo ne posting wiwe nanje nk'umuntu akizamuka nta kumene ndirimbo nayikuriha byose mbere n'ubwo nkongera namuriha indirimbo ngo ndayipostinga ngiwiwe kuko ndumva nta kintu nayikuba nkoze nko kurumikana ikintu umuntu atishorera rero mu hatishorera ayakuyemo niyakuzanira kandi ntuharira rero nanje nko nakaba ndamutumya atira mushora kandi ahantu indirimbo igeze ndanashima nta kantu kakangono cy'agatima kabiko bakarajemwo nyuma y'uko ubonye atagufashije mu gikorwa utanye kivu majambo make nta kantu k'agatima kabiko shaka biyakakoze ko tunakivugana ku telefone kandi mugabo urifuza ko mwovuga nawe kuvugana nyene oya kuvugana nk'ubu ibikorwa byarahetse niho tutavugana nta na kimwe kuko ibikorwa twari dufitaniye twarabimaze yarabirangiye kuko haheze iminsi 11 indirimbo isohotse na stati ntaki nta no kubwira abantu ati ndirimbo ati nakoranye n'uyu basa nzamure ati yaraheze
urumva nta kintu mba nkimukeneye ko cyarahetse ahubwo nigiye ngene ntegura ibindi bikorwa kabisa. Reka dusubire mu buzima busanzwe bwa Orifedi yageze gufungura ndaza urafungura nk'ikiremwa cyose ko kiba kimeze akunda gufungura asha byose singaya gusa ikintu nyene gakenya kuri apeti bugaye bw'imyumbati aho kwera aho amukongoreye we cyose n'umukongore n'akanyama sindomubo yes uranywa kayoga kujya wifuza ku bagenzi banje bose ngo babaza niki kintu ntigera nzoga nta mafana ntaki basi kintu je gusa ninwera nta n'inkumi wavuze amazi gusa kabisa. Ndaza urumviza indirimbo kandi umuziki urawukurikirana. Wewe nk'umuntu aje mu muziki waje uzanywe inspiration yabaye nde niwe muntu ubona muri inzu ubwa nikitegezo yankuye basi yatumye ikijimbo cyo kurimba kintu inspiration mu Barundi Barundi numwe satubi gusa n'abandi bose ntabyo ntabirebire kuko basi niwe muntu ariko arakora ibintu woja kudandaza n'abandi bariko bakora ibintu byo kwijyohera kugira uwo tuzinanye bimwe ko afise indirimbo ariko ujya wewe biraboneka yuko ariko arakora ibintu byo kujya kudandaza ku isoko mpuzamahanga. Ego indirimbo ya Orifedi amajwi uri keza ndiko ndavuga amajwi yakorewe mu Gasaka Kimizi kugwa na Florence nibaza sinihenze ni kubera ko hisi mu Florence utagiye Bujumbura cyangwa utagiye nk'abajya bandi ba producteur kumva bakora imiziki ngaha mu Gisagara cyangwa Bujumbura wahisemwe Florence nawe mpamvu namuhisemo Florence arazi gukora yahageze arabizi burya ari wa ruguru arashoboye gukora ahageze arashoboye. Okay, zimwe mu mvugo zivugwa zikoreshwa cyane Bujumbura cya Bujumbura bavuga nti biragoye kugira ngo umenyekane donc bikorwa mva bwenge no kuvuga bitwe dukora uva ruguru ngo umenyekane ushike donc bikorwa bishike kure. Ni bimwe no mu biganiro nagenda abona narabonye mwe mu baririmbyi yagiye mu gukora ikiganiro Bujumbura ico kibazo barakimubajije se nawe nka Orifedi kwiga kuri mu Gisagara cya Ngozi kandi n'umuziki ukabukorerwa mu Gisagara cya Ngozi bizavura bituma kariyeri yawe idashika ku rugero nk'uko wifuza. Ico kintu nico uri ruguru yagoye kwa hoteli imbere mu bintu bya industry kuko sinavuga ikintu kidahari kiriho kuko ino ruguru navuga ko tugifisikana kugwanko hagati yacu nyene twebwe turi mu industry kuko basi ni impange niko bameze ni impange urumva rero biracagoye kandi rero n'abariko barakora bakora ibyo kwemeza aho ngaha mu Gisagara gusa babagenzi bibo babona twe twifite mu Gisagara gitonya babagenzi bibo bemeze abereka ati ndafise umuziki tije nkora ibi kuri social media ndaduza ivyuzi kiziduga cyane ibiki n'ibiki cyari yangeye baranzi ubwo ntaranira kumenyekana hariya ni ubuzima bwite bw'ivyimyidagaduro apana bwa Orifedi umuziki urawukurikirana kandi twese turawubona mbega ubona basi intambamyi abaririmbyi bo ngaha kuko benshi ko turavuga bavuze yuko badatera imbere ku mpamvu zo kuntu ari bampange n'ibindi mugani byinshi wanashaka bamwe mugabo urabona barakora ndi wanashaka ni nziza kandi nawe uri mu bakora nziza n'abandi barakora nziza sivyo ariko kwezi isa turacafise ikibazo mu no muziki wo ngaha iwacu ruguru ino ruguru niho ndiko ndavuga mu Burundi bwose hari ikibazo cy'ukuntu umenga nyene ubwanyu muri inubana umuziki ico ni cyambere kwinubana umva kibazo n'ibiri kintu cya kabiri hari ikindi kintu gikunda kuvuga sanga ibikorwa mukora umenga ntibibahesha agaciro donc kuronka amasoko donc ushobora kudandaza ubwenge niho ndavuga amasoko ushobora gukurikirana abantu kaja guperforminga y'abari mu ma concert cyangwa ibiki n'ibiki ama evenement quelconque ico cya kabiri ine cya gatatu abaririmbyi ngamvuga abaririmbyi kamugana nshaka mvuge abantu bari mu gisata cy'imyidagaduro cyane benshi no umenga muri kure cyane ya gouvernement ndiko ndavuga gouvernement tugiye kuvuga cyane muri politique gusa umenga ntimwegeranye cyane mugabo nahandi no bahanze yaba turabona bamwe mu baririmbyi baragenda mu bikorwa rusange baragenda mu bindi bikorwa nyene by'iterambere y'igihugu n'ibindi nk'ivyo ngutwo tubazo dutatu
ngira nk'akantu wompa ko kumuco cye cyambere cyo novuga abaririmbyi bino nikuyemwo ntagiziye turacakenye turacakenye kandi ikindi kintu naco je ko byo bikorwa vyambwenge byo kudandaza mbere yuko n'umuntu aza kugufasha wowe wanza kwifasha kandi dukure no kuba ngo turacakenye buryo ubukene sibwo butuma ikintu kitokunda habwo ishaka ugifisemo we nakubariye ati keshi no guru dukora umuziki wo kwiryohera kugira nemeza abana nemeza iki nemeza inkumi hari inkumi yanjyohe ajya kugira ndayemeze nuko nokora umuziki naho hantu tukiri yego mbasi wa muziki wo kudandaza akoze audio acagenda yasatse yagaye mu barabara kwarakoze ibiki n'ibiki gasanga haro nabo kariyeri zerera aho nyene gasanga zihagarikiye aho nyene canke ikindi kintu naco yanga hingozi twacyafise ikibazo c'abantu nze aba producer badukoreye imiziki style twe twarimo mu gahingozi menga ni imwe sinzi ko umuntu azikumviriza umuziki ugiye muri beat ndani ujumbura muri beat indirimbo menga ni zimwe n'ubu nagwa hano bw'indirimbo ushaka kuzogenda uzumviriza zose beat menga ni imwe kandi indirimbo anje sindayikuyemo ivyo vyatumye mbona menga gushaka gukorera n'uruguru à l'intérieur biragoye okay turiko turavuga naho kuvyerekeranye no kwegerana gouvernement umuririmbyi nka Orfede n'abandi bagenzi we ni iki bimeze gute kwegerana gouvernement shaka gouvernement bose bereye bujumbura ino biracyagoye ko kwegerana gouvernement kuko n'ababino usanga bakorera hariya nyine bujumbura mukaja mu bikorwa rusange ibikorwa by'iterambere kw'igihugu n'icatwese mukegera leta mukavugana nabo baba baserukiraho mu mamuri kugira ngo tumenyekane kandi tunabane tunwane kuko je cyane kari gufashanya mu basi wavuze ko ino ruguru bigoye kwa bamenyekana biragoye impande zose biracagoye kuko ino abavyitaho ni bake mu munsi bari bibereye kuri maisha yiwe abavyitaho ni bake kuko n'umujene wese aharanira kwimanukira bujumbura umujene wese agica kenge aharanira kwimanukira Orfede ataza ko umuririmbyi yobaye uki jewe oyano suba ngo baye mu mudandaza ufatanye mu mudandaje kandi byo buza ko ndafatanya n'umuziki kuko apare umuziki muri studio n'amasaha hama mu bikorwa naho nyine ukagira amasaha yaho cinema canke umupira gute nk'ubu bakubwiye hitamo hagati ya cinema n'umupira bitamo cinema gukina kina cinema kuko je umupira si nakavuka namba nawe ukinye nyene ndi kumwe n'abana ngaho nyene mu barabara tugeze kuririmba twavuga Fizo saka uhitamo Fizo nataye rap canke arandi kubera iki Orfede atabaye umupolitisi kandi yize ariko politike sisigura amashure politike niyo sigura amashure mugo je nabyo nigeze nigira yes reka tumere nkaje kurangiza ikiganiro tuyaze twinshi Orfede muziki warakozwe uri kuri YouTube yawe yitwa YouTube yanjye ni Orfede nyene ngira nk'akantu basi je ikintu cyose imbuga zose ni Orfede akintu nakimwe nigeze mpindura ari ubusanzwe atazi ko nanageze no mu muziki Orfede twari dusanzwe tuzimanye atazi ko ni Orfede nyene kujya nyene twaba tuvugana kujya nyene yes warakoze indirimbo iragiye hanze uraza kutubwira icipfuzo kuvyerekeye n'ivyo ndirimbo yawe mbega mugabo mbanje kubaza utekanya kuduha indirimbo cyane canke barahagaze nyene nawe yahitora oya sinahagaritse ni vuba n'ubundi ko ndategura none ho ndayitegura kandi ibikorwa birageze kure mino samanye ndabahereza Orfede waducereje hari ikintu tatwibukije akakapera k'indirimbo kugira ngo twumve Orfede twumvise muri audio uko ari we ukuri shaka akapera akapera ntikagoye ko n'indirimbo yoroshe gusampera ku gitero kiwanje ko je nabaye ku gitero cya kabiri Orfede erega nisanze down
si bimwe nigirasha wahinduye mabodi waminduye ibandi unkura no mu bandi sanga hahandi nta kuja handi oya I no go treat you bad I no go leave you no ndibaza karakwiye aho bayitse sheri wawe ariko arakino iganiro segonda ngikora message nakora katawufise ati dusiye guhura ni coffee ryo mu maso oya kana atawufise kandi wamaka kandari none uzotwitsingara n'ibiki ndi yashanjeje badi yawe tayishusho basi ni kubara akazi na oya ndaza navyumva nk'ubu ndaza uzokumva umbwira nti ngo dusubire ngo dukore imiganiro nisigure anyway Orifedi gira kajambo sakanyuma kuko ntiharagira yuko tukubura ariko nyene basakajambo muno mwanya kiganiro ushikirije kanyuma nkako zo kuja usozera ariko rakurikirana Orifedi muno mwanya migano tutamara akajambo kanyuma munyitege no mu bindi bikorwa kandi bikorwa bimeze neza gikorwa niko ndagitegura kandi zo ari gikorwa cyiza kiri quality kiri urwego hama ikindi naco abarimvyi bayino interieur ruguru tugirikana ko gukundana tuyage tuvugane turabibazo nyene biri hagati yacu tubivugane tuvyige ko kuko burya umuziki wino turacyafise ibibazo birebire byo gukemura kuko urabona hino nta ho kudandaza umuziki urawukora ukabura isoko rero twebwe hagati yacu twigiriye hamwe tukavugana ibintu bizokoroha gose nawe mu wese akomeje kwikorana ku ruhara rwiwe tanishe kuvugana nawe tuzonagera umunsi nyine azoguma yikwana uko nyene akora za ndimo nyene tukwereka abo mu isite hamwe tukayaga tugatorera igisagara sina kinini kuko kugisagara aratora uwo ku ngoro byoroshe twetwero kwicara tukavugana tukayaga tukaraba nyene biduhanze tukabikemura yes kuri YouTube ni Orifedi Facebook ni Orifedi ni Orifedi mwakundise mugende kuri YouTube yiwe mumukurike muri indirimbo yiwe uri keza ni indirimbo nziza iryoshye imeze neza naje narumvise uwo munsi ndumva ko nayisubira mu kuyumviza kuko basi koze ku buhinga bwiza amashusho ni meza mugende kuri YouTube yo muyirabe muna subscribe kuri YouTube yo muteze imbere mu mushikire mufate umugongo ndabizi yuko mubishoboye muri abantu bakimega muragura kandi muyigura kugira ngo muyikoresheje nyene n'izandi muraziraba ni Orifedi muyirabe musangiza abandi zongeye rwadi n'iganyo ngacugenda gafata karinzi gashanko kuri chat ya WhatsApp kugira ngo bibandanye genda neza Jenny Angelique List miliyoni Angelique okay ni Angelique List miliyoni ndamambonda bivuze cyane acavuga ngo ni bavyumva ni Angelique rero yafise amazina nk'ibihumbi menshi cyane amazina menshi mu wacu wawo nyene jewe nyene negera babandi nyene bakeneye ko twegerana kugira ngo dushobore guteza imbere ibikorwa mva bwenge byacu dufatanye mu ndakuzo bizogenda aha ni ku AR TV ndivu yuko ubanza guswitchinga off banza urebe ko kan subscribe donc wa subscribe urabibona urabizi cyane wafunze sabone muri abantu banje kandi azana imigukirana mwese mwarize amana gakengera nuki bagire kugira iganiro zokurikariza gushikira ariko ikibagiye indirimbo Orifedi uri keza muyikurikirane muyirabe ni indirimbo iryoshe ifise amashusho meza na mwakunda ngo harimo n'ivyana vyiza yes tutibagiye yuko ukeneye ifoto nziza ni master plan byo turabirangije ko naho umunsi nk'uko kitari nyine duhura nyene kunuko abizi necho zohura gutari nyene none sinyitari nyene cyane yagiye sobitandukanye sankini kandi nk'iki nyene je ni Angelique List Timidonet ja bless you.